Nyene cubahiro Vice Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahejeje guha umubonano Musenyeri Sarah Murari n'umwepiskopi mukuru wa Canterbury akaba narongoye ishengero rya Anglikani kw'isi yose. Uwo mushitsi rero ari mu rugendo rw'akazi bwa mu gihugu cacu c'u Burundi aho ku musi w'ejo yari yateye iteka ibirori vyo kwimika umwepiskopi mukuru mushasha w'ishengero rya Anglikani mu Burundi Musenyeri Eraste Bigirimana. Uwo mushitsi rero murumva ko arongoye ishengero rya Anglikani kw'isi yashoboye rero kuganira na nyene icubahiro ingene ishengero rya Anglikani rizobandanya riterera mu kugira ngo bashigikire nabo imigambi y'iterambere iriko irarangurwa mu gihugu aho bashimikiye cane cane ku bisata vy'inyigisho n'ibisata vy'amagara y'abantu. Uwo mushitsi yashimye cane ingene leta y'u Burundi ikorana n'ishengero rya Anglikani akaba rero yakeje nyene icubahiro ku ntambwe agejejeko iterambere ry'igihugu bemera kandi kubandanya baterera haba muri ivyo vy'inyigisho eka mbere no guhimiriza abemera bo mu ishengero rya Anglikani gukunda ibikorwa no gukorera igihugu.